mbega niko bimeze mu buzima bwacu nk'uko twabiririmbye canke siko bimeze? ariko niyumvire ko twese twaje kugira ngo twizere, kandi nk'uko iyo ndirimbo nyine ibivuga ngo ukugomba kwanje ni ukw'Imana, ngo shira ibyizigiro byanje muri Yesu wenyine. ndiyumvira yuko no kuno mugoroba nawo twaje kubera yuko tumufitiye icyizere kandi twagakunze gufatanya nawe, kubera yuko turabizi yuko umusaraba wiwe upfukira amakosa yacu, amaraso yiwe atugira abatunganye rwose. twamaze kumva uyu munsi havugwa umusaraba hamwe n'ibyo uzana byose n'ibyo uzanana nawo, kandi murabizi nasomye niyumviriye ari icyiyumviro cyaje mu masengesho yuko Pawulo avuga mu Bikorino ba mbere 2 havugwa mu buryo butangaje guhera ku murongo wa mbere, Abikorino ba mbere 2, Abikorino ba mbere 2 umurongo wa mbere. nanje bene data hamwe n'abasanga iwanyu sinaje ndagakura mu majambo mu Gifaransa ngo sinaje fise imigabo yo kubemeza ngo mu majambo y'ubwenge igihe naza kubamenyesha ibanga ry'Imana, ngo oya, kuko nagabiye kutagira ico menya muri mwebwe kindi atari Yesu Kristo we yabambwe. nuko jenye n'ibyo twabyumvise mu buryo butangaje uyu munsi. ibintu byose nta kintu bitumariye, ahubwo dutegerezwa kugira uwo mwimenyerezo hamwe n'iyo Mana nzima. umuntu wese ku giti ciwe dutegerezwa kuba twaronse uguhindukirira Umwami, twagize ukuba mu kintu kanaka mu buzima bwacu, aho dushobora kuvuga ngo Yesu Kristo uyahuye nanje. ndabizi yuko biciye ku maraso yiwe nogejwe, ndabizi yuko umusaraba wiwe upfukira amakosa yanje, kandi igihe uwo muntu akomeye w'Imana hano asemerera akavuga aya majambo, akavuga ngo nta bundi bumenyi nazanira abizera kiretse Yesu Kristo, kandi kubamenyesha Yesu Kristo yabambwe. rero ibyo bintu biba birengeye ibindi byose, biba birengeye ibindi byose. umusaraba uba ushizwe hejuru y'ibindi byose, kandi uba uhagaritswe. iyo ba utari ngaho ibintu byose byoba ari by'imfa gusa. iyo ba atagocungurwa nta kintu kimwe cyo gihari, ariko umusaraba kumenya umusaraba wa Yesu Kristo bitegerezwa kuba biserangura imitima yacu, bitegerezwa kuba byatwinjiyemo, atari gusa ngo tubisome ko cyangwa tubivuge ko oya, ahubwo bitegerezwa gushika nk'uko uyu Pawulo umuntu w'Imana ubwa mbere yari Sawuli, kandi turabizi ibyo yakoze igihe yari Sawuli, yahama bizera by'ukuri. ariko igihe umwami yinjira mu buzima bwiwe yameze ukundi. ubwa mbere yahama umwami, hanyuma naho afatwa nawe, hanyuma acika icabona ciwe. aravuga mu buryo butangaje nk'uko twabisomye yuko ngo ntiyari yagiye hariya kubazana ubundi bwenge kanaka, canke ngo aze imbere yabo nk'umuntu w'imvuzi akomeye ngo mu buryo butangaje, ariko ngo yaje gusa kugira ngo yigishe Yesu Kristo uwo yakurikira, uwo yahora hama nk'uwabambwe akazuka. kandi bene data bashiki banje, kubera ko uyu munsi dufise uyu munsi kandi dufise n'ingaburo y'Umwami, nta kundi kuntu twobigenza, ahubwo twogakunze gushira uku ijambo ry'Imana gitereka amatara, hanyuma tukavuga tuti natwe ntidushobora kugira ukundi twobigenza. nta bundi bumenyi twozana, nta bindi byo kuzana byo kwigira imvuzi bikaze. ibyo byose byo tumarira iki? nta kintu kimwe byo tumarira, ahubwo twamaze kumva uyu munsi havugwa umusaraba, havugwa n'ibyo uzanana nawo hamwe n'ibyo ushiramwo. kandi Pawulo rero aravuga hano uyu muntu w'Imana ahambaye, akavuga ingene aya majambo aremereye akomeye, nk'uko harimo ibintu byinshi biyarimwo.
kumbure abandi bose barafise imitwe yuzuye ibindi bintu, ariko wewe yari azi icyo akwiye gukora. Yari azi yuko ashobora gutanga gusa ibyo yari yahawe n'Imana. Kandi mbega yari yahawe iki? Icyo nicyo kibazo. Mbega yari yahawe iki? Umwami ubwiwe yari yacitse umugabane wiwe. Nibyo kandi kumbure dusomye ahandi tugasoma kure yaha n'amajambo y'igiciro cyane hano ku murongo wa 3 ngo ariko nabana namwe mfise intege nke ndi n'ubwoba mpinda agashitsi kenshi. Umurongo wa 4 kandi imvugo yanje no kwigisha kwanje ntivyarimwo amajambo y'ubwenge yo kwemeza abantu ngo ariko byaserukamwo mwemu n'ubushobozi. Mbega sivyo bwiza? Ego murabizi nivyo. Ntiyaje yiyemeza cyane, ariko yashatse kubazana mu buryo bwuzuye bukwiye inama umugambi w'Imana. Kandi ibyo nivyo umwami, nivyo Imana yashaka kuvuga, nivyo yashaka kubwira abizera, nta kindi. Nico gituma uyu nawe yaje ashinda agashitsi ajugumira. Ntiyaje afise ubutumwa yakorakoye yateguye ukuntu, ariko nkuko mwemu yamurongora akamurongora mu mwanya nyene. Nivyo bari tatarabashiki banje bijanye nivyo. Kandi turabona rero turabizi yuko mwemu w'Imana yaramwiretse ngene yaje mu ntege nke, ariko murabizi bice muri izo ntege nke hari ikintu c'ubushobozi caseruka. Hari ikintu c'ubushobozi, ubushobozi bwa mwemu yera, ubushobozi bw'Imana bwaragaragara igihe turi abanyantege nke twebwe we n'umunyenkomezi. Kandi uko ariko yabivuze rimwe uyu muntu w'Imana, uko rero niko natwe dushobora kubivuga. Mbega twe turi bande? Je novuga gusa igihe turi abanyantege nke we n'umunyenkomezi. Ivyo ni vyigitangaza. Ashobora we n'umunyenkomezi igihe turi abanyantege nke. Ubwo rero turafise impamvu zose zo gushira ivyizigiro byacu muri we no kuno mugoroba nawo. Igihe tutakuza imbere yiwe tumuhimbaze, tumusenge, kuko niwe wenyene agarurirwa icubahiro. Dushobora kuvugana na Paulo ngo yahuye natwe, twagize umwimenyerezo kandi turashaka kugira n'indi myimenyerezo hamwe nawe. Amen. Ndizera ko twese turafise inzara n'inyota y'Imana nzima. Umwami wo mwizigirwa ashobore kubandanya kuduhezagira. Reka rero ubure duhaguruke dusengere hamwe. Imana yizigirwa, turagushimira mu bwira bw'umutima wacu kubwo iyi saha y'ubuntu, iyo dushobora kuba twicayemwo hano. Mwami, turi ubwoko bwo bukenye kandi bugowe, turaje imbere yawe turi abanyantege nke, ariko uri ubushobozi bwacu, uri inkomezi zacu, kandi natwe nta bundi bumenyi dufise kiretse Yesu Kristo wabambwe. Haleluya. Kandi akazuka. Mwami, turagushimira yuko wemeye yuko dukoranira hano mu buryo bushasha, kandi tukarimba indirimbo z'ubwiza ku bw'icoro c'izina ryawe. Mwami, uduhezagire twese twebwe abaje, wugurure imitima yacu, wugurure ivyumviro vyacu, wugurure Mwami gutahura kwacu, kugira ngo dushobore kwakira mu mutima mwiza, kandi umutima mwiza uteguye. Uhezagire mbere datarabashiki banje, uhezagire abaje bose, mbere nabo bose batashoboye koza. Mwami, ushobore kubagira abanezerewe, ushobore kubahezagira kubwo izina ryawe ryera, kubwo izina ryawe ryera. Haleluya. Amen. Amen. Si kwizera gusa, ahubwo tugashobora kuba tugira umwimenyerezo umuntu wese ugiti ciwe, guhera ku ndirimbo ya mbere. Igisomwa cayo cari gisa nico mu Baheburayo 13:8 ngo Yesu Kristo wa wundi ejo hahise uyu munsi, kandi ni wa wundi ibihe bidashira. Kandi Mwene Data Branham yaravuze ngo nimba ari wa wundi, anakora bya bindi nyene bimwe yamye akora. Yaravuze
kiriya gihe kera iyo umunyabyaha yaza kuri we hanyuma akamubabarira, ubu rero igihe umunyabyaha aje kuri we ategerezwa naho nyine kumubabarira. Nimba umurwayi kiriya gihe kera yaraza kuri we hanyuma akamukiza indwara, akaba akiri wa wundi uyu munsi, ubwo rero aca akiza kandi arasubira kubikora uyu munsi, kandi ibyo turabyizera n'imitima yacu yose. Mbega ni bangahe bari hano kuri abo Imana yigeze gukiza indwara ikadaha ibiganza byanyu? Mbega murashobora kubyibaza? Imana ibahezagire. Ndibuka cyane cyane uriya mushiki wacu wo muri Suisse Senegal, mushiki wanje wari ufise kanseri, niko bimeze ndabyibuka neza. Haguruka ndagusabye. Uwo mushiki wacu yari afise kanseri, ariko ntubaze iyo ariyo canke aho yari igeze. Hanyuma ugukira kuzuye nivyo Imana yakoze, ni gukira indwara inshuro nyinshi mu buryo bw'igitangaza. Mbere twahuye namwe muri Australia, ego ni ikintu ciza cyane kuba tuzi ko umwami mu by'ukuri aracari wa wundi. Turashobora kuvuga ibintu byinshi, ikibazo nico kumenya nimba Imana iri nyuma y'ibyo bintu byose, nimba ibyemeza ikabigira iby'ukuri. Turi hano kugira ngo twizere Imana, kugira ngo twizere Imana. Hanyuma twaririmbye izina rya Yesu. Igihe marayika Gabriel yaza kuraba Mariya, yaramubwiye ati uzumwite Yesu, kuko azokiza ubwoko bwiwe ibyaha byabo. Nibyo, mu izina rya Yesu hariyo ubuhigwe, harimo ikigongwe, harimo ibintu byose Imana ishaka kuduha kandi yaduhaye, biri mu izina, byose biri mu izina rya Yesu. Uko rero dushaka gushimagiza iryo zina. Hari imaze kuvuga yuko twamaze kumva ubu butumwa kuno mugoroba. Mwene Data wacu Rusi yavuze ubutumwa bugufi bw'ubushobozi, atari kujya kw'abanyabwenge byanditswe. Turashobora kubivugira hano twidegembya. Ubwo iyo ntangamara bwari ubutumwa bukomeye. Je nanicaye ngaho kandi buri jambo ryose ryari rikomeye, nabinezerewe mu buryo bukomeye. Umurongo wa nyuma w'umurongo utasomwe uravuga ngo kugira ngo ukwizera kwanyu, umurongo wa 5, ni guhagarara mu bwenge bw'abantu ariko guhagarara mu bushobozi bw'Imana. Iyi ni inkuru yose, nico gituma we ntiyashobora kuza azanye ubwo bwenge bw'abantu ngo azane filozofiya, iby'ubwenge by'Abagiriki n'ibindi byo byose, ariko yaza gusa, yaza n'igishinga naye cya Yesu Kristo. Ariko ico byakora ingaruka z'iryo jambo risanzwe ry'umusaraba biba ari iby'ubushobozi, ku buryo bw'uko bibandanya kuvugwa mu bihe byose bidashira, ibintu ukungere mu mwemu, mu bugingo no ku mubiri kuri abo babyizeye. Ico byakoze ijambo ry'Imana ntigera rigaruka risubira inyuma rigaragara, ariko minsi yose risohoza ico riba rirungikiwe. Ariko dutegerezwa kwitega, tutegerezwa kubyitega, atari gusa kubyumvira ko nk'inyigisho, ariko tuvuge gusa kuti mwami, uyu munsi nanje ndagezweko, uyu munsi nanje nyeshurira, uyu munsi uhishura ubugingo bwanje, uyu munsi nanje ntunce ku ruhande. Kandi muzobona ko azohagarara nk'uko zamumye zibiri, zimwe zasemerera ziravuga ngo Yesu mwana wa Dawidi, ngo tugirire akagongwe. Hanyuma ishengero rinini ryababwira ko bategerezwa gucicika kunuma, ariko ahubwo bagabanya gusemerera, ahubwo bagabanya gusemerera birushirije. Iryo gugu ryavuga, iryo shingiro ryavuga ngo banume, bo bagabanya gusemerera. Yesu arabyumva, arahindukira, hanyuma arabakiza, aratwumva, araduhindukira kandi aradukiza. Uyu mugoroba turafise ingaburo y'umwami, kandi turafise no kwozanya ibirenge. Ndabivuga
ndabigambiriye na cyane cyane kuri abo bantu ari bashasha. Il faut en effet être initié progressivement. Birakwiye yuko ushigwamwo intambwe ku yindi, si ibintu bigira byihuse ubwo nyene. Je ku bwanje nagiye ndagenda gato gato ku ijambo ry'Imana, ariko rimwe na rimwe ibyo byaba ibintu mu buryo bibandanya ku ntambwe nini, ariko ikintu nyamukuru ni uko ibyo dukora byokorwa nk'uko bihuje n'ijambo ry'Imana. Hanyuma nimba tubisanzwe mu byanditswe, biba ari iby'Imana, riba ari ijambo ry'Imana. Nimba tutabisanze mu byanditswe byera, turashobora kubyibagira. Nibyo ntegerezwa kuvuga kandi yuko ibyo nabitahuye nyuma y'uko nari mbonye ko Mwene Data Branham yabikora mu ikoraniro ryiwe, ibyo uko ari bibiri, ingaburo no kwozanya ibirenge. Ni guhera icyo gihe niho natanguye kumva ko bikwiriye, kandi guhera k'uwo mwanya niho natwe twatanguye kubikora. Ubwa mbere twarumva havugwa abavuga bakomakomeye babivuga kiriya gihe kera, barorozanya ibirenge kera, ubu basiga ibirato, nibyo bavuga. Bafise n'icyo babivuga ko ibyo bintu, bafise ibintu bashaka kuvuga kuri ibyo, ariko ntimuhagarike imitima. Nubwo uyu munsi twambara ibirato aho kwambara amasandari, ibirenge nibyo byozwa, ntidushobora kubihunga twese. ahubwo na cyane cyane ni igihe ari iteko ry'umwami, kandi igihe dushitse ku butumwa busanzwe bwa Yesu Kristo buciye bugufi. Ndibuka kiriya gihe kera ari kumwe na Mwene Data Branham, hanyuma twari dufise ingaburo no kozanya ibirenge. Nariyumviriye mu uwo mwanya, ndiyumvira ati none ibintu byose birasanzwe nk'uko mbona bimeze, nanjye ubwanjye ndashobora kwiyoza ibirenge kwanje, ariko nta na gato ntibijyanye n'ibyo, bijyanye ibirengeye n'ibyo. Ubwa mbere hariho kumvira, ubwa kabiri hariho ubufatanye bwimbitse hagati yacu. Hanyuma uku gufatanya ntibishobora gukorwa kiretse aho urukundo rushuje, urukundo rukomeye kandi rwimbitse rw'Imana rwaguzuye ubuzima bwawe n'ubuzima bwanje. Bitameze uko ntibishoboka. Nashaka gusoma mu ncamake imirongo kugira ngo mumenye mwese yuko byanditswe uko muri Bibiliya. Ubwa mbere umurongo wo mu Kuvayo 24 hamwe no gucucagirwa kw'amaraso, no mu butumwa bwiza bwa Mariko, hanyuma mu butumwa bwiza bwa Yohana. Kuvayo 24 ku murongo w'indwi, umurongo w'indwi. Araheza yabira igitabo cy'isezerano agisomera abantu, baramubarira bati ibyo uraho avuze byose tuzobikora kandi tuzomwumvira. Umurongo w'umunani kuva 24, maze Mose yabira ya maraso ayamija abantu, arababarira ati ngayo amaraso y'isezerano uhoraho asezeranye namwe. Nk'uko ayo majambo yose ari, ukumijagirwa kw'amaraso byabaye igihe ubwoko bwasemerera bukavuga ngo ibyo umwami uhoraho byose yavuze tuzobikorana umutima mwiza, tuzobisoza, tuzomwumvira. Ukucucagirwa kw'amaraso y'umwagazi bijana no kumvira, birafatana. Birakwiye yuko dushitsa ibyanditswe byera, hanyuma tugakora ibyo umwami yavuze, kugira ngo tube munsi yo gucucagirwa kw'amaraso y'umwagazi. Mu isezerano rishasha, isezerano rishasha ryarabaye. Kuri ibyo turasoma muri Mariko 14, Mariko 14
ku murongo wa 22. Maze bariko bararya, Yesu yabira umutsima, awuhezagiye arawumanyagura, arawubaha ati nimwabire, uyu ni umubiri wanje. Umurongo wa 23, yabira igikombe agishimiye Imana, arakibaha, bakinywerako bose. Arababarira ati n'amaraso yanje y'isezerano aviriye benshi. Umurongo wa 25, ndababwira ukuri, sinzokongera kunywa ku nzabibu gushitsa kuri wa munsi nzonywera umutobe wazo musha mu bwami bw'Imana. Hano umwami wenyine ubwiwe yatanguje isezerano rishasha, hanyuma yerekana ayo maraso nk'amaraso y'isezerano. Ariko isezerano n'amasezerano ni ikintu kiba cyanditse ahantu kanaka, ni nk'iragi, ibivugwa, ibiba byashizwe mu isezerano rishasha ku bw'ishengero. Ibigize isezerano rishasha byagize inkomezi kubwo amaraso y'isezerano byaje gukora, kubwo ayo maraso y'isezerano. Ibyo rero ni gwanje, ibyo ni gwawe, ibyo dushobora kuvyemera mu kwizera. Mu butumwa bwiza bwa Yohana 13 haravugwa ibya Pasika amwe no kwozanya ibirenge, avuzwa ibyo bintu bibiri. Murabizi yuko aba bavuga butumwa, umwe wese yandika igisomwa akavuga bose bakavuga kugira ngo habe ukubona ibintu byose neza. Hano muri Yohana 13 turasoma ku murongo wa 5, kumbure dore ku murongo wa 3 kugira ngo tushobore kubona ibintu byose neza. Umurongo wa 3, Yohana 13. Yesu yarazi ko se yamuhaye byose, yabishize mu maboko yiwe, kandi ko yavuye ku Mana, kandi ko agira asubire ku Mana. Ku murongo wa 4, ava hasi mu iriro aho yarari, akura umutamana, yabira icambazo, arakenyera. Umurongo wa 5, araheza asuka amazi mu mubehe, atangura koza ibirenge by'abigishwa biwe no kubihanaguza icambazo akenyeje. Nuko ashika kuri Simoni Petero, uyo nawe aramubaza ati mwami, ni wewe unyoza ibirenge? Umurongo w'indwi, Yesu aramwishura ati cyo jewe ndiko ndakora ubu wewe nturi bukimenye, ariko uzokimenya hanyuma. Umurongo w'umunani, Petero aramubwira ati naho uzokwigira unyoza ibirenge gushitsa ibihe byose. Yesu aramwishura ati nintakoza ntaho tuzoba duhuriye. Simoni Petero aramubwira ati mugenzi, ntugarukirize ku birenge gusa, ariko ushikane ku maboko no ku mutwe. Dukeneye kugira icyo tuvuga ko kuri ibi turashobora kubandanya ku murongo w'10. Yesu aramubwira ati uwari yiyuhagiye nta kindi agomba atari ukwoga ibirenge, kuko aba akeye umubiri wose. Namwe murakeye ariko si mwese. Umurongo wa 11, kuko yarazi uzomugura uwo ari we, nico catumye avuga ati ntimukeye mwese. Umurongo wa 12, nuko yaje kuboza ibirenge
yabira umutamana wiwe yongera kwicara arababaza ati mbega muramenye icyo mbagiriye ngo muratahura icyo mbagiriye. umurongo wa 13 munyita mwigisha na shobuja kandi mubivuga kuko ariko ndi. umurongo wa 14 nuko rero ko jewe mbogeje ibirenge ndi shobuja n'umwigisha, namwe mukwiye kwozanya ibirenge. umurongo wa 15 ko mbahaye akarorero kugira ngo nk'uko jewe mbagiriye abe ariko namwe mugira. umurongo wa 16 ngo nukuri ndababwire umushumba ntaruta shebuja kandi n'intumwa ntiruta uwayitumye. nimwamenya ibyo, umurongo wa 17, muzo muhiriwe nimwabikora. aya ni amajambo y'umwami, ni amajambo y'umwami, kandi sirizera yuko hari uwizera n'umwe yoshobora guhaguruka ngo hanyuma ngo avuge ngo ibyo umwami yavuze ngo byari iby'ukuri kiriya gihe ejo hahise ngo si iby'ukuri ubu ngo byari iby'ukuri ku bayuda ngo si iby'ukuri kuri twebwe. ibyo ntibishoboka. ntidushobora gutangura kurobanura, ariko dutegereza kubifata byose hanyuma tugakora nk'uko nyene yadutegetse, kuko haravugwa neza ijambo ku rindi ku murongo wa 14 ngo nuko rero ko je mbogeje ibirenge ndi shobuja n'umwigisha, namwe mukwiye, mu gifaransa ngo mubwirijwe kwozanya ibirenge. ntavuze ngo nimba mubishaka, ahubwo bavuze mubwirijwe kwozanya ibirenge. umurongo wa 15 kuko mbahaye akarorero kugira ngo nk'uko jewe mbagiriye abe ariko namwe mugira. murabizi rimwe na rimwe twebwe tuba turi abantu bitandukanya mu kozanya ibirenge. biragenda ubyo kumva twitandukanye, biraja ibamfu n'iburyo bigatembagara hasi, hanyuma tukaba icyo turi, ni kuvuga ngo tukaba icyo nyine umuntu atacari gusa, tukaba icyo Imana yatugize gusa, hanyuma mu uwo mwanya nk'uko nyine Imana yatugize. kandi ibyo rero bituma ubufatanye, bituma rimwe na rimwe mbere duca bugufi, bigatuma tuja hasi. ibyo rero bigira neza, turabikeneye by'ukuri, twese turabikeneye. nimba umukiza avuze ibyo, murashobora kubyizera. arabizi, arazi impamvu avuga ibi. abantu bigira abo hejuru bakavuga ngo jewe ndiyoza birenge, ndafise amazi iwanje ndaza koga. ntibijanye n'ibyo, ahubwo bijanye no gukoreranira, kugaragariza urukundo, kuba witeguriye gukorera uyundi. ntibijanye gusa no kuba ari amazi make n'ibase kugira twoze ibirenge, ubwacu twobyikorera, ahubwo bijanye ibirenge y'ibyo. ubwo bufatanye bwimbitse mu Mana no hagati muri twebwe, ubwo buryo busanzwe bwo kubikora, ko kumvira, twavuga tuti ibyo nta kintu kinini bimaze. reka ndabyature mvugije ukuri, imyaka myinshi nabyumvire mu bwo buryo, ariko nk'uko nabivuze, ariko igihe atari kubibona gusa, ariko ndabyumva muri tabunamu abivuga, anabyigisha, akavuga yuko umwami yahaye ibyagezwe bitatu ishengero bidashobora kwirengagizwa, byangombwa cyane. ni umubatizo, ni ingaburo no kozanya ibirenge. aravuga ngo ibyo bintu bitatu byategetswe ishengero.
hanyuma hakacavugwa mu cete cyo muri timoteyo ngo umupfakazi ntashigwe mu gitabo c'ikoraniro nk'umupfakazi kiretse amaze gukwiza imyaka 60 kandi yarogeje ibirenge by'abera. Rero bene data, muri bene data no muri bashiki ba bene data muri bene data, abashiki bacu muri bashiki bacu, hanyuma tugakora ivyo umwami yadutegetse n'imitima yacu yose. Twebwe nk'abantu bakunze kuvuga yuko umuntu muri we yiyumva ko imbere muri we adakwiye kubigiramwo umugabane ivyo kumbure abirabe hanyuma azobigire ubundi bukurikira. Ntidushaka guhata uwo ari we wese canke ngo uwo ari we wese tumwinjize mu bintu ivyo byose, ariko turi hano twebwe nk'abizera bipfuza gukora ukugomba kw'Imana mu kumvira kuzuye, kandi ivyo navyo birimo. Nigeza kuvuga yuko buri gihe nyene mu gihe cyo kozanya ibirenge, murabizi igihe mu ngaburo umuntu wese aguma aho ari. Ingaburo iracishwa mu mirongo, umuntu wese akabigiramwo umugabane bigatangwa, ariko ni mu gihe cyo kozanya ibirenge niho ukwegerana kubonekana. Umwe yoza ibirenge by'undi akamugombira, akamwifuriza umugisha w'Imana, ubugaragaza urukundo rwimbitse ruri mu mitima yacu. murabona ibyo nshaka kuvuga. Hanyuma uyu munsi rero twategerezwa twese by'ukuri kugura imitima yacu, hanyuma ntitureke ngo dutsitare ku ijambo ry'umwami, ngo ibyo mukora byose tsitare ku ijambo ry'umwami. Murabizi rimwe umukiza yaravuze ijambo, hanyuma abantu benshi bamuva inyuma, ntibari bakishobora kumukurikira. Hanyuma yarahindukiriye arababwira ngo mbega namwe murashaka kunta? Hanyuma inyishu rero yaraje ivuga wa ka Petero, aravuga ngo mwami twoja hehe ko wewe wenyene ari we ufise amajambo y'ubugingo budashira. Ni muri utwo tuntu nyene, kandi bazi yuko nabivuze kumburano kanaka ku muhingamo uyu munsi nibuka neza, ariko hari utuntu duto dushobora kugira ingaruka zikomeye. Ni neza muko mu bintu bisanzwe, muko gucishwa bugufi niho hari umugisha ukomeye, kandi turashaka uko biri kose guhezagirwa uburyo bwose ubwo Imana yateguye kugira ngo duhezagirwe. Mundeke ndabisome kandi some aka gace ka nyuma kugira ngo mumenye mwese yuko ari ijambo ry'umwami. Umurongo wa 14 muri Yohana 13, nuko rero jewe ndishobuja n'umwigisha ko jewe mbogeje ibirenge, namwe mukwiye mubwirijwe kozanya ibirenge, kuko mbahaye akarorero kugira ngo nk'uko jewe mbagiriye abe ariko namwe mugira. Umurongo wa 16, nukuri ndababwire, umushumba ntaruta shebuja, kandi n'intumwa nayo ntiruta wayitumye. Umurongo wa 17, nimwamenya ibyo muzoba muhiriwe nimwabikora. Rero ubwo rero turabizi kandi turahezagiwe nimba tubikora, ariko si kubikora gusa, ahubwo ni kubikora n'umutima wacu wose, ni kubikora mu urukundo dufitaniye, urukundo rwo gukunda umwami wacu n'umukiza wacu. Murabizi mu isezerano rishasha nta byagezwe ngo utegerezwa. Ce n'est pas une parole du tonnerre qui
si ijambo rituragara rivugira ku musozi Sinayi, ariko ahubwo ni amajambo nibyo tubwirwa ibyagezwe byuzuye urukundo bitanga ibyo twungukiramwo ibyo Imana dusigiye mu ijambo ryayo. Kandi haravugwa hano ngo muzoba muhiriwe nimwabimenya. Umurongo wa 17 ngo nimwamenya ibyo muzoba muhiriwe nimwabikora. Ubu rero nyene hari nyene cabaye, kumbure ntimwari mubizi gushika ubu, ariko ubu rero murabizi. Ubu rero ijambo rifatira kuri mwebwe, nimba mubizi muzoba muhezagiwe muhiriwe nimwabikora. Ubu rero nta muryango ucuguruye uhari, ubu umuryango urugaye, ubu ntaho guhungira hahari. Ubu mwabyumvise. Ubu rero turashobora twese kubikora mu kwizera. Nimba ari ikibazo kujyanye n'ibyo, ndabibona ko cyo gihari, ko ijambo ry'Imana rirumvikana, riratumbereye, kandi rero ijambo ryavuzwe neza mu buryo bwiza. Ndashaka kubitandukanya n'ijambo ugusobanura, kuko ijambo kubyumvikana bimeze neza byamaze kuvugwa. Nshaka kubitandukanya n'ibyo gusobanura. Hano dushaka ibyo dusobanura, umuntu wese uko ari ashaka gutanga ibisobanuro, ariko hanyuma baragira ibisobanuro gushika yaho badashobora kubyikuramo, gushika yaho uyu munsi iyo uvuze gukira indwara kw'abagwayi, abantu baca bafata ijambo ngo iyi ndwara ngo si urupfu, ngo niyo bwiza bw'Imana, kandi nyine biranditse. Ariko musomye indi mirongo ikurikira muca mubona yuko uwagwaye yarakize. Rero ibintu ntibyahereye kuri iryo jambo ngo iyo ndwara ngo ntijana mu rupfu, ariko ngo niyo gushimagiza Imana, kuba umugwayi akira, atari mu kumureka aguma agwaye. Si ku bw'iciro c'Imana ngo agume agwaye, atari uko umwami Yesu yari kuba yimye ubwiza bwiwe, kuko yakije abagwaye benshi, yari kuba asuzuguje Imana. Nimba ibyo byari kuba ari iby'iciro c'Imana, byo bisubiye ko yasuzuguje Imana, mananje upfu oya. Rero wocuvuga ngo umwami wacu yasuzuguje Imana ko yakije abagwayi benshi. Oya, birakwiye ko gutahura ijambo ryose, atari guhagarara ahantu kanaka, ahubwo ubandanye gusoma kugira ngo ushobore gutahura ibyo umwami yashatse kuvuga, ibyo by'ukuri yavuze. Abantu benshi barasoma ijambo hanyuma bagahagarara, hanyuma bakaca bavuga ubutumwa bwose bafite ku kajambo kamwe, batanatahuye imvugo y'ico. Hanyuma bakabyubakira ko ibyo bintu, hanyuma akayaga gato gahumekeye ko bigatembagara. Rero iyo dusomye ijambo ry'Imana turisomera mu mvugo yaryo, kandi twugakunze gusaba Imana ko turitahure neza, nk'uko ijambo duhejeje kwihweza si uguhatirwa, ariko ni cagezwe c'urukundo c'umwami wacu. Aravuga ngo bahaye akaruriro. Kandi rero Petero we yama yihuta mu kuvuga, akaja avuga ngo umwami ngo ishwi nta na rimwe gushika ibihe byose ntuzigere nyuza ibirenge. Abandi bose basa n'abagumye batekanye, ariko mumenye ko hari abantu bibagora kuguma batekanye. N'uyu munsi abantu bariho, abantu baba bazi ibintu, abantu bameze neza, bashaka kuba ari ntumwa nka Petero, ari abantu b'Imana, ariko bikaba bibagora gutekana igihe umwami ashaka kugira icyo bakorera. Ariko dufashwa no gutekana, si mu kuvuga, ariko ni mu guma dutekanye turi imbere y'Imana, niho dushobora gufashwa. Niho byanditswe muri Yesaya 3:15, ariko Petero waraza aravuga ngo umwami nta na rimwe ntuzigera na rimwe. Hanyuma umwami aramubwira ati ntaho tuzoba duhuriye. Aho rero yaravuze ati rero si ibirenge gusa, ahubwo n'amaguru n'amaboko n'umutwe, kugira ngo byumvikane neza. Kuko yabwiye umwami kugira ngo areke muri we asoze muri we, umwami abikore muri we. Mbega natwe nitwo bikora uko nyene. Nimba muri mwanya uciyumvira ati mwami si apana jewe, ati sishaka ibyo ngo je bidabikorerwe, oya. Rero umwami yo kugira ngo
umwami ntazuba duhuriye, ugomba guca ku ruhande rw'ijambo ryanje, kandi ntibikwiye kumera nk'uko. Imana iratwigaragariza mu ijambo ryayo ryose kandi ikajya mu nzira yacu. Ntidushobora kubica ku ruhande ibamfu n'iburyo ngo turabe ingene twobica ku ruhande. Ntidushobora kubica ku ruhande ngo turabe ingene twobica ku ruhande. Icyo si cyo kibazo, ahubwo birakwiye kubifata mu kwizera. Hanyuma ikibazo tukaza kumenya kubazwa ngo mwami ni gute nosoza ijambo ryawe ryose. Jewe ndababarana nabo bose, ndagira akagongo abo bose batabitahora ku mwanya wa mbere, nanje byaranshikira. Hari n'ibindi byinshi bigenda uko, ariko ku iherezo twese dutegereza gufata ibintu tukavuga tuti mwami nyuza, ntunganya, ndashaka kugira umugabane wuzuye muri wowe. Ubu rero cyane cyane mu bisi ya nyuma, mu bihe bya nyuma, hafi cyane kugaruka kwa Yesu Kristo, bisa ko bibereye kwirengagiza ibintu byose ibyo abantu basobanuye n'ibyo bafashe mu buryo butandukanye, tugashika mu kugarurirwa kose kw'ijambo ry'Imana n'ibyo yadushingiye byose, tukagira ego yimbitse ivuye ku mutima ku majambo yose y'Imana. Twotahura tutotahura ibyo ntacyo bisigura. Tuvuze tuti ego hanyuma tukabyizera, turabihabwa tukabishirirwa na Mwene w'Imana. Ibyo bintu tuzobihabwa tubishirwa na Mwene w'Imana. Ariko twiyugaye muri twebwe tukavuga ati oya, uriya mwami ararengana. Ariko tuvuze tuti ego, tuvuze tuti mwami vuga, umusabyi wawe arakumva, kandi ubwo arazovuga, kandi azobiturungikamwo biciye kuri Mwene wayo, azobiduhishurira biciye kuri Mwene, azobigira ibyiza cyane, kandi azoduha inyifato y'imbere muri twebwe, hamwe no kurobanura ibintu neza, kubona ibintu neza bibereye. Imana ishobore kudufasha kugira ngo dushobore uyu munsi kugira ingaburo no kozanya ibirenge mu buryo muhimbaye, mu kuramura amaso kuri we, na cyane cyane ku musaraba w'Igorogota. Tuzi ko ni hariya yahanaguye amakosa yose, ahanagura ibyaha byose, atunganya ibibi byose. Amaraso yiwe arantunganya, akamurikira. Ubwo turabyizera kuko nko kwibuka turinahaza ibyabaye ku musaraba Igorogota ku bwanje no ku bwawe. Umwami mbere Pawulo arabivuga mu nyuma akavuga ngo ibi mwabikora munyibuka. Nibyo dushaka gukora natwe ubu. Ijambo ku bijyanye n'ibi rizaza gusomwa mu nyuma, nashaka gusa ko kano gace agasomwanwa natwe, kandi ndabipfuriza n'umutima wanjye wose umugisha w'Imana. Kandi muzobona yuko nk'iyo myifato iciye bugufi imbere y'Imana no guca bugufi bamwe imbere y'abandi, urukundo rw'abavukana rwimbitse ruragaragara. Imana izobigaragariza nanjye izokwigaragariza. Muzobibona yuko ugufatanya kwa hafi kozwa kuhari. Murabibona. Imana yacu ishimwe. Amen.